ntabwo byashiye saka na Fizzo iyo ngira ibyo bintu uravyibuka kuri yari Clemence abanyeshuri kuri Ndundi bamuhaye 7 miliyoni uwundi ati ari babiri ndabibona umwe niyo bataje kwigisha satibaranga amafaranga bataja kwa Fizzo Fizzo ati n'abanyeshuri zana amafaranga no musi kumva ruriro yikubitira zigiye zigihumbi webaza yuko Kuri kiyavuga iti acha nijende mbona kuna tiji hari waravuze ngo atange imihoho ngo yarahejeje ivyi wiwe oya na muntu numwe atanga umuhoho sinagomba mvuye kwiyo kintu cyaro rero nibagenda bafata imu bakagenda na timu bakagenda kuba cindege bakifotoza bagaca baja kurira amatakwa zo kuja muri Tanzania mugabo bifotoje he bafashe indege kibuga cy'indege none wewe arongo n'umuntu amuga ati wana none vipi wewe weekend ko na show oya njoni kupatie 500 watu 300 utakataa una marage mu nyumba bidodo na usha kwanga muga Natasha uno musa agiye asohoye clip muri Tanzania ashizemo amamiliyoni yiwe wose uri indirimbo ngaho ushizemo genda visi indirimbo zibona ariko ubwanje byane gushaka kuri kubera nabonye izo nyuma nazo ushaka kuri YouTube na Cenda mubaza muco eske none niyagira famille nawe sinzi ko ayifise niyagira famille twitege yuko umuzika azoca wuheba cyane nkuko bidondo ashobora kuba umuziki tutariko turamu jewe nta mashini ikora amafaranga afise none okay manzi nyumvirize manzi nyumvirize yego ndaho jewe nta mashini ikora amafaranga afise we kuravyumva uzokwemera jewe no musi mfise umunezero udasanzwe ko nzobandi kuri stage imwe na Frima Boy na B-Face na Cisco urumva ni umunezero udasanzwe bisigura yuko abantu re bose baduga muri iyo concert tuzobaha ibintu bimeze neza kuko ni ibintu biteguye neza kandi muri ibyo wese mu giti ciwiwe ariko aritegura neza concert. Hello my fans, nizere ko meze neza cyane, nizere ko muguye neza cyane. Akajuru ko mukumva nimbaza Ange Delicious kuri Akamo TV ndabaramukije mwebwe mwese muko muradukurikirana ndabahaye mwiriwe na mwaramutse bivana naho umwe wese aherereye yaba uri mwijoro saa 6 mu gitondo bivana naho uherereye ndabaramukije abarundi bacu abanyamahanga mwese mwaba mudukurikirana mutibagira kugira sabone kuri utarayigira j'aime partage commentaire kugira ngo tumenye ko turiko dutamba twirorera imbere ya kamera ndi kumwe n'abatumire umwe ntaca ashobora kuba atakira umutumire umusago hano kuri Akamo nibaza ko umaze kumubona kenshi ego ntaca kadufate kenshi umuntu amaze kugaruka mu maso yawe kabiri gatatu aba ari kenshi ariko undi nawe ni umutumire bien sûr ni mushasha hano kuri Akamo ariko reka tubanze twakire kwanza umutumire kugira ngo abahe miliyoni na mwaramutse kumba barabibwira ikaze cyane murakoze turabaramukije kumbura bariko baradukurikirana mushobora kubabwira akazina kanyu byose presentation yose yikwije okay banyita Muco Light shasubite bikondero shasubite Light Melody sinamazina yanje muri ndaririmba sazumya n'amareresi reka dutangure ku mazina Muco Light cyangwa ushatse unyite Muco Light Melody reka dutangure kwanza kuyabavyeyi Muco twumviriza umaze gushika mu gisagara umaze gufatisha igisagara umaze kuja mu muziki umaze kugufata ikirere ugasikina na film cyo twumva rero ukungene za Muco Light zamaze ko tutangure kuyabavyeyi sinigeze mpindura jeze oya uri sûr je amazina y'abavyeyi ni Muco w'Intore Jean Doge none ntiwumva none umva Muco itagaruka none Light ntiwumva yuko Muco ntaco mugabo rero izo za Melody ikintu ne kutagumije ko nyene Muco iyo Light urumva n'ibintu bibiri mugabo bacongere urumva kuba narasizemo ka Melody ntaco byishe ntaco urumva mugabo nta kibazo ka tubifata uko mugabo je sishobora kuvyemera kuko urumva yuko hari ivyo wongeye ko je ikintu ndiko ndaharanira n'ikintu ba warongeye ko nico kintu ndiko ndavuga ariko ngene tumaze kuba abantu nyene abastar iki ni cyo tugeza kugira anyway twakire rero nundi muntu hano
Frima boy Iburaya Yapu. ibintu ni waneza Ya. meze neza Ego kabisa. amafungo yagejeje Bo, turi ku musozo. Turi ku musozo. agapimo mu mafungo Ego. Ku musozo w'amafungo. Nzabimbwira aho yagejeje nturatirimuka nta numwe aragutirimutsa nta Bo, atari ijya yejo nawe n'umwigeme. Mwiza bro. Oya Naranyuye amazi. Naramuraze cyane. Turiyugumura naho nye. Cyandanywa amazi kuko umwana yaraciye impande yanje. Ambaza ati bite ni sawa. Aha ni kujya kangahe. Uwo mwana umenga ni igisigo. Yarakuvugishije. Yego naguma ndamuraba. Abati basi nifazana. Kanywa maji. Turihana fresh kugira ngo bigende neza. Umunsi ndawishe. Ariko amafunga aho mwayatanguriye naho muyagize ico cyenye nico cagutira muhito. Nta nikindi. Free mumeze neza rero. Sana kabisa. Sana. Umuziki uri kugenda fresh. Fresh ndabategura ikindi gishasha. Kuvuga je nkunda gusora audio video ngo ndipanga ngusora karimbo kabye. Ariko reka tubanze tugaruke kuri Muco Light dushobora kuba ari ryo rya mbere tumubonye dushobora cyangwa ariko baradukurikirana ari ryo rya mbere bamubonye nkuko yababwiye presentation yo nkuko yababwiye uko ngene yitwa turakeneye kumenya rero Muco Light byimbitse mu muziki kuko yavuze yuko anakina n'amareresi byaje gute byagenze gute Muco Light nakisanzemo n'impano kandi na cyane nagenda abura ku mubyeyi wanje papa nakuze ndi umuntu nkubagana cyane ku mubiri nakuze kubagana n'umunyabugeni nkunda kugira ubugeni cyane gushika ku rwego nkuru rero ndaririmba ushaka gukina filime ushaka kuba ari international ashaka no gukina filime international urumva yuko ari umuntu Paul mama amaze kuba akomeye mu kintu kanaka uravuze yuko usanzwe uri umuririmbyi kandi uravuze yuko usanzwe unakina filime none ivyo bintu bibiri ahanini ikintu gikunda kwigaragaza cyane muri ivyo bintu bibiri ni iki ikigaragaza muri ivyo bibiri novuga ko ari umuziki no watanguye kera hama kandi abantu benshi banzi ku izina ry'umuziki filime nayo ni ikintu kiri gishasha kuri jewe ariko kimaze kuronka izina ridasanzwe rero tubahuje na Frima Boy muri kumwe na Frima Boy nawe nyene n'umunyamuziki nawe arakina filime arakina bigira cyane mugabo ibya Frima by'amafilme tubanze tubireke ibya Frima by'amafilme Frima uri kuraraba umuziki kumbure Muco akora uri kuraraba uko umeze gute kuri wowe ugaragara gute mu maso yawe Bo Muco arakora kandi aritanga ari indirimbo yakoranye na Bidondo yitwa No Sara indirimbo ya bien urabona umuziki aho ugeze nzera ko nakunda kubira abaririmbyi nukura uso indirimbo urazi vuga sije uno muri naso indirimbo bahejeje gupanga media bahejeje gupanga byose rero ingorane baca babura nazo zo kutakuba na connaissance jinge kurondera Delicia Delicia yonyakira gute ngiye kurondera simbizi anyakira gute igera mu muziki nje bahura nabo uvuga rero Muco Light arakora ukuvuga rero aho bagirira ikibazo ziga media rero narageze kuvuga ngaho mu kigano gimwe twakoze n'abakoresha umwanya alors les associations ama radio zama ba promoter kugira ngo bajya bose bafate birago usanga ufatishije kuba promoter indimo ikagenda ko alors iyo ni chance ufatishije rero naho ku radio indimo ikavuma bawayejeje gikuru rero umuntu atangura ku radio hage uhuye n'umujournalist wa radio akakwima support yama ku kiganiro cy'amasaha 3 akanwa kuvuza indirimbo yiwa abakwa niyo ngorane babagenda babona nazo mbere yuko mbaza Muco umuziki
nk'iki agifata gute reka mbanze mbaze Frima ni gute umunyamuziki canke novuga nk'umuririmbyi yomenye neza ko yamaze kuba umunyamuziki yafatishije umuziki neza okay cyambere kugira ngo umenye ko umaze kuba umunyamuziki naje byafashe umwanya misi yeze nakora indirimbo kora amakonsere kuri bakantumira sinone je ndi muri mugabo ari umuntu twavuganye ari muri Etats-Unis Canada Tifima boy urashobora kandi urabizi ngira izina ryawe ndabe mu platform muri za Boomplayer Spotify ndabe izina ryawe ndabe imiziki yawe Sharumva anwaye mu bijya bintu abadovido twama tubona ba Wizkid bati no why kubera kumbajije ngwazi mu Burayi toge mutungikiye link ya YouTube biratugora mugabo ndi ku kazi shakuraba muri Boomplay indirimbo yawe Spotify ma ziga platform zose bati wow moye nagiye kubijamo indirimbo zanje zose ndafata indirimbo muco indirimbo zanje zose ziri muri platform ubu ushize indirimbo yanje kuri YouTube cyangwa Facebook video copyright wow ushize indirimbo yanje ikuze na copyright kwereki zose nce mbona kugira ngo ube umuririmbyi rero abikwiye ufise indirimbo za muri platform zose uri umugabo ubu rero Frima boy nashobora kugira indirimbo zanjye zimaze zikora neza zinjiza amafaranga muri YouTube platform c'est bien muco umuziki wo ufata gute kuri wewe umuziki ndafata nk'akazi yego akazi gute gashobora kuba ko kugaburira gashobora kuba ko kwambika cyangwa imeze gute bo mu ncamake ndagafata nk'ubuzima bwanjye kuko icyo nahisemo ko kazi nkora niko kantunze ukanjyamige naho kangaburira ariko siko turagerageza tukaraba turavye kuri page yiwawe turahabona indirimbo imwe na Bidondo no Sara iyo ndirimbo imwe bivanye no kungena watubwiye yuko waje mu muziki turabona ko ushobora kuba warahamaze igihe kinini ariko hakaba hari indirimbo imwe ivyo byo babiva kuki je niko nafise projet idasanzwe kandi nuko ukuntu yagenda atahura YouTube nabonye ko byomfata umwanya nkitondera gukora cyane yanje je n'iby'umuziki bibaye no kwindoto yaje byifuza ariko bizomfata igiye kuba ndi nta muntu turi kumafasha ashaka gusatira ibikorwa by'iwanje ni gihwane nkora buhoro buhoro kugira ngo nshike ku ndoto z'iwanje rero vuba muri uyu mwaka nyine natangura kubona indirimbo zanje ku YouTube zifise amasanamu abona ariko nk'akarorero kari hafi wawe nka Frima turabona kuri page yiwe ko hari ku indirimbo haba hari ku bintu nyene bishasha canke bimaze iminsi nta kibazo ariko akaba yarashize ko ibintu rero bivuze yuko wewe ushobora kuba ari urabikora neza gusumba canke kurusha Frima bimeze gute je ndiko ndakora ibintu by'iwanje sinandaba umuntu afise igihe ciwe undi afise igihe ciwe je nkora ibintu by'iwanje sibona uko nkaje numva shaka nyine bikoreka nimba uno munsi fulani cyangwa Frima boy ibyiwe bigaragara cyane ku rubuga ibyanje bitagaragara ibisigura ko je ntabifise birahari ariko birafise igihe muzobibonera fako mubirinda inzara n'inyota ndumukozi ndakora kandi nkora neza ndakora kandi nkora neza urumva ariko jewe singendera ku bihe by'abantu singeratsikana kayakoze nanjye nkore siniruka n'abantu je ndaba imbere no gukora icyo numva nifuza gushikako canke Frima atinye ko no musi umuririmbyi arashobora kuba yobyuka akazana umuriro mwinshi cyane ariko mu minsi mike tukumva wa muririmbyi yakwamye ntakivugwa ntakigiriki ntagitanga amahiti nubwo atanga amahiti par exemple nk'isho ya Roriro y'igihumbi ibi nibi tukumva umenga bo urabona sikuvuga ngo aratinye umuziki urazimvye muco babwiza ukuri umuziki ubu urazimvye kuko muranyumva Natasha uno musi agiye asohoye clip muri Tanzania
ashizemo amamiliyoni yiwe wowe usoreye indirimbo ngaho ushizemo maraki yiwawe agiye kugusaba promotion we barayigwa nk'uko bayiyasha Natasha bisigura gute ubu Andres P akora amaclip atari 2 millions 3 millions ashobora gukunda 1 million nica nikiza John L'Arte rero nuvuga rumva umuziki ugeze rero ukabona umuntu atevye kuri YouTube nubwo ati ngo aratinye ariko mucamaze igihe kinini bo nico ngo ndavuga kumbure nawe nyene uburyo sivyo muco uburyo boreka ndamusigira impamvu yewe Jesse cyo kubitahura muco yavuze ko ari umuririmbi je ndafise indirimbo zibona ariko ubwanje byane gushaka kuri YouTube kubera nabonye izo nyuma naho dushaka kuri YouTube naho zonshikana ni wandi ko ndatumwanya ndazifise sinarizi remix iri clip ndafise yitwa ndakunda iri clip ziri heno nizo ziri mu machine laptop cha aho izo nari umuntu nazereka kuko je nshaka gukora ikintu kizoma amafaranga nshaka gukora ivyunguka nshaka gukora ibintu muri mwe urumva jariyo clip zimwe ntoshaka kuri YouTube nabwo ati jewe maze gutahura YouTube kuri jewe ico izomarire cyo byasabye ko ndonka umwanya wo kwitegura YouTube ndayiteguriye neza hama nzo kubitegubise kuri YouTube kandi ibikorwa birahari siko bitabuze birahari kandi kuba ndashindingo zine ku mugaragaro ushasha kandi zozera amasanamu uko Refima Boy yavuze ati muziki urazimba muziki no munsi si yororo si bwa oya harimo imitahe yaje nk'ubu nogira imana nkaronka n'uma miliyoni 5 muco naguciriyemo norashize studio munsi muco naguciriye zitanu gusa umaye miliyoni 5 je no chance none ndakubaze gatoya urabona umuziki wacu no musi kumva roriro yikubitira zigiye zigihumbi wewe waza yuko kore kiyavuga iti acha nijende mbona kuna tiji hari wara avuze ngo atange imihoho ngo yarahejeje ivyiwiho na muntu numwe atanga umuhoho sinagomba mvuye kuyo kintu ca roriro maze imisi ndiko ndaranga commentaire nyinshi ku bijanye na roriro abazi ko tuze na roriro bambati mbega mutama gute ko byagenze tutasigaye ko izi concert zagoja jewe narice na roriro turaganiye n'abati namwe je ndushikira kuri wewe sinzohora nzokubwira ko uri mukuru wanje ijya concert bimeze gute y'igihumbi ko mbona iteye intambamye abantu arambwira muco jewe mu bosi yamaye amafaranga yifuza baravuganye hagati yabo jewe akora by'igihumbi akora ibyagusa jewe ntibindaba ariko jewe ico ndaba niko amafaranga je namusabye yabo ayaguhaye none je byafishe ntibindaba kandi jewe ndagusa ico yamaye mamiliyoni yangera yampaye ashake yuguru umuryango je ntibindaba rero abantu ntibatahura umuririmbi eske ni rorero yateguye ijya concert cyane n'umuntu nyirakabari nico kintu yabana kwiye kuza bariga banakanatahura rorero si yakoze concert yarahamagaye nk'umutumire ashaka guteramisha abantu ku ipasi Gitega nuje kure arahembwa amafaranga yifuza none ikibazo kiye cyo kurimbira igihumbi ikindi naco ari ikindi naco tugabarindi tugira dushobora kugira agasekre kiwacu ndenda gwakero gatoyi Diamond aje mu Burundi ziga concert ubona akoranga atari ya Brarudio nyene zazindi akoranga niziwiwe mubage muri Tanzania cyatanga interview uko bamuhaye 300 millions mu Burundi mugari we yaziteguye na Rayvan aranje niwe yiteguriye mugari kuri fani kuranyumva bisigura gute rero agiye mu iwabo bati mu Burundi baranumyeko asubiye iwabo avuga ati je baramaye nka 600 millions rero muri njye arafise ikintu ashaka kwinyegereza aho nk'ubu gende aha muri Nueva contrat dushaka gukora contrat afishe muzoshiranga uzurabe Diamond akobije imana nje nikorera afishe ukurumva imana ikorera afishe kubera iki ntihabemo erere ijya afishe namba rero yayikoresheje niyo yayishize muri erere
namba aribo bakoresheje afishe rurafishe afise kuvuga ati boke twagize kontra yabaje okay yabonye bawe okay ariko nk'umurije nk'abantu filima nk'abantu baba bariko barakurikirana roriro nkuko dusanzwe tumuzi ko ashobora kuba ari umurije ari mukuru w'abantu benshi cyane bashobora kuba yarabatanguriye umuziki ariko akaja gukora urakora ku kintu y'igihumbi birafise igikomeye ngaba abantu batahura wagize ariko birafise igikomeye yego rurafise gupostinga afisha bati mutama mbona ngayibonye ruguru igihumbi 2000 sawa we ugiye akoze afisha we ngo hano shirako 10000 ngaho shirako 5000 ngaho shirako 100000 ngaho ni afisha yiwarezo sasa abantu baza bariya kugatumba baza kubona y'igihumbi iyo nibanga ry'umurinzi nibiki ako niko kantu gusa kamucanze ubikora sino none kera ngaba satwi nibagenda bafata imu bakagenda na timu bakagenda kuba cindege bakifotoza bagacaja kurira matakwa zo kuja muri Tanzania mugabo bifotoje he bafashe indege kibuga cy'indege aho ni kera ariko wasigazigendera zigenderamo kera bagenda na timu bakifotoza bavuye hajya imiduga ikibatwara kuri takwa bagura bya biduga none izo ni sekre z'abaririmbyi ari utuba kontra y'umuririmbyi Derisa je umaye kontra ukurumva muco Fizzo mzee Fima Boy ndagwaye kontra ya 2 millions kuri iyi kampani yanje shakorane nawe ifise 2 millions mugabo jewe tuzi kugira amasezerano je na wewe ndakobisha wewe twamaga ya journalist uvuge ko ari 100 millions cyangwa ari 10 millions mugabo amaye 2 millions yo tuje ndakobisha uvuge ati 10 millions twagiranye contrat y'imiliyoni 10 mwaka adufashe nanye cyane haja ukavuga ijya contrat yiwe ukavuga n'amafaranga wamara mugabo amaye mu mfuko ni 2 ubu ngingi yiki ikya pesa uja kuvuga ko namwaye contrat 2 millions kuranyikira kazi kuko izindi kampani zima magari ukia muhungu ari ku kontra ya 10 ya 100 nari karaje tumwe ya 200 sigura yuko wewe wandanda kije naje ndikunda kudandaza rero lolilo ija erere yabaye niyo ari kwijera ija afishe na invest iyo ere guse habaye posting ija afishe yumva hari abantu bavuga ati jewe none no kwemera gute roriro ni muri je kuri ya stage vraiment iki kwinjira kwayo mafaranga ibintu nk'ivyo urumva abo bantu bashobora igihumbi abantu ubazi uronse abantu 30 umenye ucumenya abantu binje n'abandi 50 vraiment mga ntanuze nawe urakora vraiment y'igihumbi ntanuze urakora y'igihumbi jewe kera kandi ntitunakubona ku ma stage ofima ushobora kuba waraguye nawe wenyene namakuru visi naoya uretse ya Nueva tufise ubuvuba mukanya turayivuga ndira tureke kwanza vyo amashow umaze gukora jewe turabe mu jugenda mu mbuga za Fima Boy page na concert uzobona muri igihumbi cange de oya ntitukubona ku stage cyane ndakubita amatiriza kandi ruguru je ngiye muhinga bita concert za VIP ngiye mu rugombora VIP ai Bujumbura c'est concert pour Nueva 10,000 VIP 5,000 prix normal aha Nueva turayicako turaza kuyivuga ndiko ndakubwira rero umenye rero Fima Boy ariko jewe ikintu ndiko ndakubwira nuko utacumva bashe ndiko ndamugaya cyane ndiko turavuga na film ndiko ndakubaza igituma utari kuragaragara ku ma stage ivana kontra none umbone mu fashion na management none management ni ishobora kugufata ikagufata kugira uje kuri stage kanaka biba bigoye ayigiye na management ndayangira ko je na management nari management oya narifise management ubu swing management bisigura gute none uje unzanira amahera ngo kwera umbone mu makonsere menshi baza ari umurinzi ngakera muri size bidondo ya mugenzi wuyu bidondo babaretse ngo ndamuponda yaboneka mu makonsere
menshi cyane menshi uvuga ati uno munsi w'umugabo uku kwezi yinjije miliyoni zingahe ugasanga ntacyo yinjije kubera harya amakonsera n'icya n'ikiza baguhamagaye ruguru ucwarura kontra igitoro kuduga kumanuka sivyo muco Ega bido no mutara afise famille nini. Nivyo niko oya hari abafise famille ninde adafise famille ninde voilà merci okay afise umuryango mu nzu ntabihage bihari arose umuha ibiharage ayo kuja gutora muco kica makonseri ikintu kica makonseri ariko arakora konseri ariko arakora konseri kugira amenyekane yarahejeje kubera ariko akora konseri umuryango ubeho sivyo ibihage biboneka ibihage by'abana biboneka bidonda abana biyo biga kuri ambassade umwana umwe yumva muri yiga abana bane sivyo arapanze inzu amazi n'amatara ari mu vyunguka ari karidandariza none wewe arongo n'umuntu amuga ati wana none vipi wewe weekend ko na show oya njoni kupatie 500 watu 300 utakataa una marage mu nyumba bidodo na ndashaka kwanga mugabo jewe ndashaka kwanga ko ndumujene ubiriza ico kintu mugabo omere uri kuraza nagomba ndamubwire nzima arashobora kwanga kubera kangura amaroro mbone neza akamvuge urazi kwica brand muri leta okay turakwamagaye ingo ukore conseil muco kwiyagarara ko birafasha ari umuntu igeze kumamagara fuma boy ingo aro conseil ndagi umunwa bati wapi n'amafaranga make twara uri hagarara nari nyenye fise bezo y'ikirato gishasha urumva baca numva ngo tukona tuwasa kuya uyimbe uko please tuwasa 1000 urumva umva nakubwire akora mbwira uko tukona tuwasa ingona yara abanyeshure nyene idufashe please indirimbo zibiri basi tuwasa bati nyenye nirwinzara toka wende toka genda ndaraba ati ndajya umutima menyo mu gatondo cyarumva ko oya bro tulipandisha basi tulikutilia ko desa 5 ingo wasu dufasha man jewe mko burango basi nakuri turagi agarara ingo zana urupapuro ngabo muramwe mukura twica urumva ndemeye mwe kwiyagarara ko baradugije c'est-à-dire uko uravuga ati ngo bido nafise familia aha nanje abaririmbyi muco Tenda mubaza muco eske none niyagira famille nawe sinzi ko ayifise niyagira famille twitege yuko umuzika azoca wuheba cyane nkuko bidondo ashobora kumusika tutariko turamu jewe nta mashini ikora amafaranga afise none okay manzi nyumvirize manzi nyumvirize yego ndaho jewe nta mashini ikora amafaranga afise we kuravyumva uzokwemera jewe hariho ibintu biratandukanye hariho situation ubamwo ukaronka true ukabona ki iyi nzira ije izanywe kino kintu n'Imana irongese kino kintu sivyo buye urashaka kugaya konse y'amafaranga make igombe guhemesha ngoma ndabikubye ko je byama byanshikiye unashimagina agiye muri concert ya gusa ya gusa kandi baze no kuri afishe barashaka ifoto yiwanje ndakora ari gusa gratuit kuko ati ubufasha ndavuga ati sawa numufashe genda kandi hari mu ahantu bita gashopo bakupanga ni muhinga gashopo ndagenda ndakora concert gratuit urabyumva atani itike barandiye barafata naho wote barangaburira ngo basi nanjye kucimishana indirimbo ya nyuma ndiko ndarimba sinarinzi nakoze remix umubosi wabo kabaho nariko ndaririmbira yari kumwe na madame wiwe n'abana biwe na bofre wiwe byabwiye yari famille juste yari nk'abantu nka 10 kuri table yaciye asinya 500,000 ukura byumva uwo munsi yaciye 500,000 aramba ati subira turirimbire turi ngaha ni muhira nta muntu agutwara nta muntu agufata
turyohe gusa nigeze njya mu munsi ashama 500,000 ama n'uburenganzira kuko ikintu cyose nk'inenzo ndamubarira sibyo none ico gihe ngara Yose nse ariko yironga ni Imana yabonye umuco right akeneye kuri inzu umuco right petete cyatu cyahengamye umuco akeneye impuzu rero filimi byavuga si bibi hariho ka ubamwo bati jewe vraiment aya mafaranga nkayagisha ntabwo byashiye saka na Fizzo ngire ibyo bintu urabyibuka kuri yari Clemence abanyeshuri kuri Nueva bamuhaye 7 miliyoni uwundi ati ari babiri ndabibona umwe niyo batangiye kuyigisha sati baranga amafaranga bataja kwa Fizzo ati n'abanyeshuri zana amafaranga abanye ko habaye ikibazo hariho gukora ikintu ufisemo umutima n'ubwenge no kugaruka ukoresheje uburofa sawa filime yarabikoze kubera ati naho je nkenye naho nshonje ariko nta wundi muntu ari mu mugongo ariko arangora cumi umuntu ufise abana batanu mu nzu no munsi mu gisagari Bujumbura bite no kuba yarakoze show nyinshi yashaka ko acungura umuryango mejewe uno munsi tuko turavugana nta show iri munsi y'ibihumbi 300 nokorera woyikorera do nayo nokorera ubu kubera nta kintu nta nama nimwe mfise y'ubuzima ndende umaze kuba nka bidondo nozogira uko uravyumva kibazo kubera mvuga ati umuziki no munsi ndawuri umuziki urazimbye urabona nk'ubu audio igeze mu madesa twas umuziki urazimbye wocunzanira twaza tugiye gukora concert umuziki ugeze muri twasa nyene ndafise uvuga ati wana mwebwe ntimuramenye ibyo murimo gena muyumvire nimuyumvire aho dukorana muzogaruka kubera je naho bagenda ndajya ariko bidondo umwana papa chapa bidondine bose bidondine yisiga amavuta y'ibihumbi 50 imuzu yambara nta wundi bo kwambara arakini umugore gukorwa mu mutwe umugore ase neza je ndamutahura ariko umve ko bidono nta show y'ibihumbi 100 bakora cyangwa 300 amajana ne majatu nukuri kuri si nyinshi zinshako jewe kontra zinshako ni genda nakuyamutorera ariko umve ayakura kuri stage ahako gusumba yakore kumushaka ni strategy rero umuntu wese afise ingene abayeho turabibana ngaho bagenzi bacu turagara nyine turafise ibanga ry'akazi umuntu ashobora kubiya vuya ati Prima boy ati arakiri ndamuhe majana 3 tuje tugenda ni ciza kugikora ico kira wewe ndewe nuramenye ibyo urimwo nimwamenye ibyo murimo muzogaruka duheze dukore sawa ivyo ndavyumva kandi ndabitaho wow nisho rero turiko turabona ikiragaragara ku mafisha atandukanye ni ride nishoye ku ride bipanze gute rero muco ya show ku ride ni show imeze neza iteguye neza cyane abantu bose twatumira kuza kubona ibihangano biza biri muri kino kibanza biteye ubwoba cyane turahabona B-Face turahabona na wewe ndetse turahabona n'uwitwa Cisco bimeze gute na Frima arimo bimeze gute tubanze kwanza B-Face mwahuye gute B-Face twahujwe n'umwuga nari nifuza kenshi kwa na B-Face nawe bitanyoroheye cyane kugira ngo dushobore kuba twoganira ibijyanye n'iyi concert byanyoroheye cyane ariko mu nyuma yaragize aho bikunda ariko biciye kure hajya ari umuntu yibuka akavuga ati uyu muntu ibyo byose naho bimeze gutya hariho akantu ngira hari tuba twarigeze guhurira naragerageje no guca no ku bandi no kwandika kugira ngo B-Face ndamuronke maze nkonka amahirwe yo kuganira nawe byose bica bigenda neza aracyumva hama turahuza ibyumviro uno munsi mfise umunezero udasanzwe ko nzoba ndi kuri stage imwe na Frima Boy na B-Face na Cisco urumva ni umunezero udasanzwe bisigura yuko abantu rero bose baduga muri iyo concert tuzobaha ibintu bimeze neza kuko ni ibintu biteguye neza kandi muri ibyo wese mu giti ciwiwe ariko aritegura neza concert Frima ugerageze majambo ashaka kugira dusige inzira amavuta utumirira abantu babwira uko ngene bipanze kwinjira naho bizobera merci karibu abantu benshi turabatumiye mu giteramo kuri Raidi kuri Nueva Vista Bar mu Kinama kuri Ndis masanganzira y'Akamenge hose barahazi
kaze konsezo bimeze neza twiteguye izo ari show kandi tuzotangura kare tuzoba twanafunguye twafunga amafungo yaheze gusa kuzofungure bikeye kubera hazoba na bendi bazokwakirwa kwanza na bendi après bendi baca bahamagara abaririmbyi niho rero twiteguye bien ni show bikomeye cyane. Ni tariki zingahe kwinjira? Bodi bazalaidi ni fisitariki Iraidi ni fisitariki kubaro cyangwa 11 ariko tukaraidi twandika raidi gusa kandi urabimenya mu ijo nezo kumva ngo raidi ni kuvuga rero bisigura yuko raidi dafisutangwe wowe umva gusa umuswa ariko nagomba mbwira abantu filima twibutsa abantu nuko dufise ibibanza bihari abantu bazoza bacere bazohava babura naho bahagara kubera paske ngaho je nabaze kubona yuko VIP ngene iteguye vraiment babona kuri 10 miliyoni wa VIP vraiment zaho cyane hiteka ntameze